reka twinjire mu ijambo. Kuva igice cya 11 umurongo wa 2 n'uwa 3 handitse ngo none rero barira abantu, umugabo wese asaba umubanyi wiwe n'umugore wese asaba umubanyi wiwe, babasaba utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'abanyegiputa, bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Reka wumve uko vyagenze basohotse mu gice cya 12 umurongo wa 35 na 36. Kuvayo igice cya 12 35 36 handitse ngo Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze, basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa, babaha ibyo babasavye, uko niko binyagiye abanyegiputa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimirwe ijambo ryayo. Faveur canke gutoneshwa, kugirirwa ubuntu, kugirirwa imbabazi, kugira ikiganza ciza, kurabwa neza, kugira amahirwe n'ibindi n'ubushobozi bugukura hamwe ukagushikana ahandi, n'ubushobozi buguhindurira amateka. Imana agomba ibahindurira amateka. Irabara ati kugira ngo mumenye ko nabahindurira amateka, muraza kurabwa neza na babandi bahora baraba nabi, babandi bahora bakengera, babandi bahora bacuranguza, babandi bahora bakubita imoko, babandi babanyaza ivyanyu, bamwe bagomba kubicira abana. Oh haleluya! Faveur kuze ko mu gihe cyose urimo. Imana ituma Mose gutegura Abisirayeli. Imana ari kubikora itarinze kuvuga, mugabo muri kahise k'ijambo ry'Imana cyangwa mu byo tugenda tubona umwese ku bugingo bwiwe, Imana amirungika ijambo kugira ngo ritegure inzira, igakoresha abantu bayo bakavuga. Abantu benshi baranuma bakarinda ko vyikora. Hari ubushobozi iyo uvuze ijambo ry'Imana kubiri imbere yawe, ntihagire ikikuza kuvuga ico Imana yavuze ku bugingo bwawe, nico wizereye. Imana ihabwa icubahiro. Yaravuze ngo wizera ashobora kwarira uyu musozi ugashinguka ugatagwa mu kiyaga. Ntiyavuze ngo arawusengera gusa, arawiyumvira ko gusa, arawubwira. Imana ishimwe cyane. Mose yari yizere ko Abisirayeli bajabuka, arabwira ati ntimutinya, abanyegiputa mubonye ntimuzosubira kubabona. Imana atacira mubwira ku nkona afise, yatura ico yizereye. Imana ihabwa icubahiro. Faveur yahinduriye amateka abantu benshi, yahinduriye ubuzima Yosefu, yahinduriye ubuzima Dawidi, yahinduriye ubuzima Esteri, yahinduriye ubuzima Nehemiya, Ezira, Daniyeli, Yesu, Paulo. Imana ishimwe cyane. Faveur iravugwa kuri abantu bose. Kuri Yosefu yahawe faveur yo gufungurwa, yacira urubanza, ntibarinda no kwicara ngo barabe ngo dossier imeze gute, ku mwami avuze ngo nibamuzane ngo bamuturumburayo, bamukurayo giturumbuke. Imana ishimwe cyane. Faveur ituma ibintu byananiye abandi imyaka 50 we bikunda mu minsi 5. Haleluya! Faveur yatumye umwana w'umupfaka w'imfuvyi Esteri arara ari imfuvyi akavyuka abaye umwamikazi. Faveur yatumye umunyamahanga kazi Rusi watari yemewe, umunyamo wabo aja mu rungano mu gisekuruza ca Yesu. Imana ishimwe cyane. Faveur yatumye Mefibosheti akurwa iyo yari yaratawe akigizwa ibwami.